Ndoge kwa musanda yipfuza kumererwa neza nkuko bisanzwe kuri microphone za Jambonet ni wa musore wanyu Lolifo cameraman Mr Richard. Rero no munsi twagira ubuntu n'Imana twongera kubona izuba rirasa ariho twashoboye kwisanga turi neza na neza mu gisagara cangozi nganeza kuri Université de Ngozi aho hariko harahimbazwa umunsi mukuru w'abavyeyi wacu umunsi mukuru w'abakenyezi. Rero mwari mutumenye mu kiganiro wabigenje gute ariko no munsi sivyo tugarutsemwo ariko turi kumwe n'uwo Imana yashoboye guhezagira guhera hasi gushika hejuru. Mwari mumaze kumubona twarakoranye ikiganiro citwa wabigenje gute afise byinshi ashoboye gukora mwagiye kuvyumva ariko no munsi rero ari ngaha anya kugira ashoboye kugaragaza akanyamuneza afise inyuma y'ikiganiro bamwe bateguye umunsi mukuru w'abakenyezi bafatikanije na American Corner bashoboye kumutumira kandi ndibaza neza byinshi mubaza kumenya nyambaraga kimanya yadutekereza ko gatutekurira turaguhaye kaze na karibu na kaze mu kiganiro mama. Murakoze cyane gose. Uno munsi mukuru w'abakenyezi ndishimye cyane gose ndanezerewe murabona ko mfise n'akanyamuneza murabona ko uno munsi mberewe muhora mukunze kumbona mwibutura mwipantaro uno munsi ndi mu kazi ariko uno munsi murabona ko nambaye neza nambaye ibintu birebire nambaye ibitenge murabona ko mberewe cyane gose. Yego murakoze cyane murumva neza ko umuvyeyi wacu amerewe neza araryohewe gose araryohewe n'umunsi mukuru w'abakenyezi araryohewe n'ukuntu yashoboye kuronka abantu bafatanya guhimbaza uwo munsi mukuru. Mama kuba atashwe kuraba ikiganiro ca mbere canke abifuza kuje kukiraba mbe musanzwe mukora uduki kugira nabandi bashobore kubimenya. Sanzwe ndi umumama ashona ibirato ashonera mu gatare ndashona n'amantu za masalon ministre hajya aba yatabutse ibyo byose nibyo nkora. Yego murakoze cyane mwamaze kuvyumva abari bamaze kuraba ibiganiro vya Jambonet mwagiye mubona umuvyeyi. Rero uno munsi twashaka twumve akari ku mutima inyuma yuko abateguye ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi baguhaye invitation ngaha muri American Corner wavyakiriye gute umaze kumva yuko bagutumye ko hama ugashobora gushingira nta bandi bakenyezi kugira ushobore kuba motive. Narishimye gose numvise bantumye ko ndiyumvira ati mbe mana nzohagarara imbere y'abantu nzobigenza gute ndiyumvira nyene ndavuga ati reka nanshi duke ngende ndagenda ndahasanga abandi biranezera kubera bampaye iyo invitation yo kuntumira naranezerewe ndumva nyene ko binyoheye uno munsi rero kabaye agakora mwampaye icubahiro ndabona ko nisanzuye ndabona ahubwo mbere ko ubu ndi imbere ngiye kuryoherwa nk'abandi bamama kubera ngiye kuza ndakoranira aho abandi bantu bari murakoze cyane gose Imana ibahezagire cyane gose murumva neza ko mama wacu yishimye cyane. Mbe inyuma yuko Miss Populaire n'abandi bafatikanije igikorwa bashoboye kuorganiza umunsi mukuru bafatikanije na American Corner nta yindi mbono nta yindi vision byashoboye kuguha ikindi kintu uri kurifuza uvuga ati ndipfuza ko igikorwa nayisanzwe nkora mbonye bitanguye kwaguka mu buryo nta kindi kintu cyashoboye kuza mu mutwe wawe umaze kuronka iyi invitation ukabona ukuntu abantu bari bishimiye amajambo ariko babwira abongera bamotive. Nishimye cyane gose nabonye ko banyishimiye nangiye kuzobakorera ibintu vyiza ninabona nuka nubundi bwenge nkure nibindi byanjohe cyane gose Imana ibahezagire. Akajambo kamwe ku bantu bafise impano baba mama ariko babumva yuko ibikorwa byabo batobishira ku mugaragaro. Neko ndakangurira abakenyezi nkuno munsi mukuru w'abakenyezi abafise impano bayinyegurure sho gukora nibindi bintu dufata atari gushona ibirato bakubaka amazu bagakora ibindi bintu bikorwa byose byagenewe abagabo tw'abakenyezi natwe tukabishobora ko birameze neza birashobora kuduha ihangiro turashobora guteza n'igihugu imbere turashobora no gukora ibindi bintu nyene bishobora kubona yuko n'igihugu kironka nyene kigaronka ko naco. Ubutumwa ku bakenyezi bahimbaje umunsi mukuru n'ubutumwa ku bagabo babo ubutumwa ushobora kubarurungikira kuno munsi nyene bijanye n'ibikorwa abakenyezi basanzwe bakora kuko ari gihe usanga umukenyezi afise ibikorwa ashobora gukora ariko ugasanga uwo babanye ntari karavyakira neza twashaka ushobora gutanga ubutumwa kubafasha babo wongera ushobore gutanga ubutumwa ku bakenyezi bariko barakora ibikorwa ariko badashaka kubishaka ku mugaragaro. Nasaba nk'abafasha bacu ari bagabo bacu ko baza baratureka kuvyo dushoboye gukora ko barabona ko natwe dufise amaboko yo gukora ntize turatega amaboko ngo ni muduhiki tubaze baratureka nyene ntibaze baradufatira ngo bavuge ngo burya ngo bino bikorwa ntiwokwiye kubikora ngo bireke ngo guma hari yangora bivyo mu rugo bazoba batugiriye neza cyane gose nkangurira abagore nyene dukora amaboko mu mpuzu hama nkuno munsi w'abakenyezi nyimba ari cyo twakoze tukaronka no munsi tugurira icupa umushinga ntahe wacu
murakoze cyane murakoze turabashimiye mbega Jambo Net nisubira kubakenera muzoduha akanya yego nzobitaba ni mwamunkeneye murakoze cyane mugira umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi Imana ibandanye kubagira neza murakoze cyane namwe bahezagire bakunzi ba Jambo Net ibintu bibandanya kuja ku rundi rwego murabona neza yuko twari kumwe na wa mukenyezi yavyitwaramo neza abashoboye koroganiza rero uyu munsi mukuru nawe murabona neza ndi kumwe n'abigeme Imana yahezagiye turakuramukije cyane nyakubahwa kazi Merci beaucoup murakoze cyane amazina yanje Nishimwe Marie Justine nkuko mubibona ngani Miss Populaire nga Ingozi edition 2023-2024 turi kumwe n'undi mwigeme w'ubwiza na wari imbere zanyu muramubona turabaramukije cyane nenda baramukije hama amazina yanje ni Hatungimana Christa Olivia nkaba ndi deuxième dauphine Miss Kugasaka Okay, reka tubandanye tunabashimira cyane ku gikorwa mwashoboye gukora en collaboration avec American Corner byari ibintu biryoshe gose aho mwashoboye gutumira abantu b'abanyempano mu gisata c'abakenyezi kandi abantu bagiyewe cyane inyuma y'ibirori mwamufise iyindi vision mwamufise turashaka kugira abantu bariko barabakurikirana bashoboye kumenya neza yuko nyambara ahantu bashobora gufasha bamenya ati tugiye gufasha kugira ibikorwa bibandanye bitera imbere mu gisata c'abakenyezi mwico gisata novuga gute abantu bashaka kudufasha nk'aba Miss donc mu ma projet à venir tuzoba contacta tuzoba informa yuko dufise ico gikorwa hama badufasha uko bashoboye hama ikindi naco cyane cyane ku bakenyezi abakenyezi babandanye bakora cyane babandanye baraba kure kugira abari bo tuzohamagara bateye imbere cyane tubabwira ati ni muraba ati ijya mbere byari bimeze ukuti ubu naho bageze aha kubera gukora kwabo mugerageje kuraba igihugu cy'abantu cyari cyabitavye iriya image mwayakiriye gute Franchement yari navuga gute byari ibintu biryoshe cyane twatangaye twaryohewe Muvyumva neza ko Deuxième Dauphine avuga ati ibintu byara amavuta ibintu byari bisa neza cyane kandi mumve neza yuko urugendo rwacu rw'ama project kugira dushobore gushigikira abavyifuza bose yuko rudahagarare ngaha anya tugiye kubandanya kandi dutegeza kuzobamenyesha reka dusimbire ngaha anya kuri Miss Populaire nawe ugerageje kuraba image du jour ku munsi mukuru w'abakenyezi ku munsi mukuru mwari mwadukoranije en collaboration avec American Corner iriya image nayo wayakiriye gute nayakiriye neza cyane mbere ndanashimira n'abantu bose bashoboye kutwitabira kuko hari igihe ushobora guhamagara umuntu ntakwitabe natwebwe ni kudufasha mwagize neza kudufasha namwe ibyo mwashoboye kutugendera Imana ibahezagire reka tubashimire cyane Imana ibahezagire cyane mbega Jambo Net nisubira kubakenera muzoyitaba cyane gose murakoze cyane yego Ijoro ryo mu buzima bwawe